Murakaza neza bakunzi ba Kivora Media. Hari abantu benshi bibaza bati kubera iki abantu batanyubaha? Kubera iki aho ngeze hose abantu bansuzugura? Akenshi twihutira kwagiriza abandi, ariko rimwe na rimwe ikibazo kiba kiri muri twebwe ubwacu. Kubahwa si ikintu ugura amafaranga, kandi ntibivana nuko uri umukire cyangwa uri umukene. Kubahwa bituruka ku buryo ubayeho, uko uvuga n'uko wifata. Uyu munsi tugiye kuvuga ibintu bitanu bituma umuntu asuzugurwa. Nimba ubona kimwe muri ibi bikuranga, ntucike intege. Intego y'iyi video ni ukugufasha guhinduka kugira ngo urusheho kubahwa. Nimba uri mushasha kuri iyi channel ya Kivora Media, ndagusabye ukande subscribe, ukande na like, maze usangize n'abandi kugira ngo ubu butumwa bugere kuri benshi. Icambere, kutahagarara kw'ijambo ryawe. Iyo umuntu ahora avuga ikintu ariko ntagikore, abantu baracika intege no kumwumviriza. Nuvuga ngo uzoza saa 4 ariko ukaza saa 8. Nuvuga ngo uzishura ariko ntiwishure. Nuvuga ngo uzofasha ariko ntufashe. Abantu batangira kukubona nk'umuntu adashobora kwizera. Kubahwa bitangirira kukuba ijambo ryawe rifise agaciro. Nimba hari ico udashoboye, vuga ko ataco ushoboye. Ukuri aho gutanga amasezerano utazoshitsa. Icya kabiri, kubura ico uhagazeko. Umuntu ahora yemera ibyo bamubwiye byose kugira ngo ashimishe abantu, akenshi arangiza atasigaye yubashwe. Ntibivuze ko ugomba kuba umunyamahane, ahubwo ugomba kugira amahame yawe. Menya kuvuga oya igihe bibaye ngombwa. Abantu bubaha umuntu uzi ico ashaka kandi uzi aho agarukira. Icya gatatu, kuganira cyane ku buzima bwawe. Hari abantu bavuga amabanga yabo yose, bavuga amafaranga bafise, ibibazo bafise, amakimbirane yo mu rugo n'imigambi yabo ku muntu wese bahuye. Iyo ubikoze uba uhaye abantu ikigwanisho co kugusuzugura cyangwa kukugirira nabi. Hitamwo uwubwira ibanga ryawe, kandi umenye ko kutavuga byose atari uburyarya, ahubwo ni ubwenge. Icya kane, kutiyubaha. Nimba wewe ubwawe utiyubaha, ntuzotegera ko abandi bakubaha. Kwiyubaha ni ukwambara neza uko ubushobozi bwawe bungana, kuvuga neza, kwirinda amajambo asebya abandi no kwitwara neza. Abantu baraba mbere na mbere uko wifata. Iyo wirata cyangwa wikandagira, byose bishobora gutuma usuzugurwa. Icya gatanu, kubana n'abantu babi. Inshuti zawe zigena uko abandi bakubona. Nimba wari uri kumwe n'abantu baborerwa, abanyabinyoma cyangwa abakunda amahane, abantu benshi baziyumvira ko umeze nkabo. Hitamwo inshuti zubaka ubuzima bwawe. Nk'uko bavuga bati, mbwira uwo mugendana, nkubwire uwo uriwe. Bakunzi ba Kivora Media, twabonye ibintu bitanu bishobora gutuma umuntu asuzugurwa: kutubahiriza ijambo, kubura amahame, kuvuga amabanga yawe yose, kutiyubaha, kubana n'abantu babi. Nimba hari kimwe wabonye kigukorako, tangira kugihindura uyu munsi nyene ubonye iyi video. Kubahwa ni urugendo rutangirira ku myitwarire yawe. Andika muri commentaire uti ndahisemo kwiyubaha. Nimba iyi video yakugiriye akamaro, kanda like, subscribe, uyisangize n'inshuti zawe. Murakoze cyane kuba mwakurikiranye Kivora Media na Venusta
Tuzongera guhura mu yindi video ifise inyigisho zizubaka ubuzima bwawe. Imana ibahe umugisha, mwarahezagiwe.